Hamwe imvura itogwa neza imirima yacu irahakwa kuma inzara idutere mu miryango. Ayo nayavugwa na bamwe mu barimyi bo ku musozi Gisovu. Kuri Gacimbiri Benge umutumba wa Gisovu komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Hanyuma rero agatasi uko tukabona ko musanzwe dumwirimizi hano ndimo ndakora no kuvuga ko agatasi karuteye ubwoba cyane gose. Ibihe byagiye bihindagurika kuko n'ijyambere tubonye bitameze neza aho gushika ubu mu kwezi kwa Munyonyo kwezi kwa 11 tutarabona imvura igwa neza, ariko ibindi bihe biheze twasanga imvura igwa neza cyane gose tugasanga ibiterwa byacu bitotahaye bimeze neza. Rero turafise impungenge yuko dushobora gusanga ibitego bitameze neza ndetse hakazoshobora kuba n'inzara muri kino gihe cy'umwaka tugiye gutangura. Muri rino rima ry'agatasi imvura ntiriko iragwa neza, imirima irahakwa kuma. Ivyo ni bimwe mu byo twabonye kuri uyo mutumba, aho bamwe mu barimyi ubona ko basa nabihebuye bagatabaza Imana. Yehova nyene ngabo wenyene ni waduhimbura. Ibintu byose turondera tubishira mu maboko ya Yehova. Ariko naho biruko abene gihugu baho barashinga intahe ko bari baronse ifumbire kare kandi ku giciro ciza. Intabire twarayironse hariho ishirahamwe Oxfine niyo yashoboye kuturosa iyo ntabire ifumbire yaba tutahaza canke imbura n'ishwagara twarayironse kandi ku giciro kimeze neza. Yego mugusa musaba ati ikirere cogenda neza umwimbo murashobora kuronka muga kitagenze neza umwimbo uzogora. Yego cyane ikirere cogenda neza twokwimbura neza. Yego.